turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye aho mu wese aherereye. Tongeye kubaha ikaze kuri no channel Agri Protein Farmers. Nk'uko twabibabwiye ino channel yerekeye ubworozi n'uburimyi. Ariko muri no misi nk'uko twabibabwiye ku ma episode aheruka tugiye kuganira icerekeye ubworozi bw'amasazi, ubworozi bushasha mu gihugu cacu Burundi, ubworozi bwitwa Black Soldier Fly. Amasazi atanga protein ku bitungwa haniniya ku borozi b'amafi, aborozi b'inkoko n'aborozi b'ingurube. Birimo proteine zirenga 50% kuduka. Iyo bigaburiye ibitungwa vyawe, amafi, inkoko, ingurube, bikomeza gukura neza kandi bigakura byihuta. Rero tugiye kubabwira ukuntu zino sazi zibaho. Kuko zifise cycle, cyo novuga cycle. Ziva mu magi, turabeka ayo magi ya Black Soldier Flies, BSF. Tubereke n'ivyo bitwa fresh larvae, tubereke n'ivyo bitwa pre-pupa, tubereke n'ivyo bitwa pupa. Hama avuye pupa haca haba isazi BSF. Ayo rero n'amagi aya tubona ari kuduti, aya n'amagi ya BSF. Rero ibi navyo bikurikira, ibi tugiye kubereka. Okay, ziva mu magi, zimaze kuva mu magi haca haza ico bitwa fresh larvae. Tuzogenda tubereka ukuntu amagi yazo amara igihe kingana gute kugira habe udu fresh larvae bigenda gute. Rero tugiye kubereka ahanye ivyo bitwa small larvae zivanze kuva mu magi, turazishira ngaho onye. Hari ivyo tuzigaburira kugira ngo zibe small larvae. Turatubona utwonye utwo turiko turanyorogota utuunye, utwo nitwo du fresh n'utwo du small larvae. Utwo cycle zavuye mu magi zagiye muri small larvae. Zigiye rero tugiye tubona ivyo bitwa ama fresh larvae. Mu gihe ugomba kugaburira amatungo yawe nk'amafi, inkoko n'ingurube, tuziha ibi fresh larvae. Mu misi 14 ziba zingana uko onye, guhera mu ma eggs, mu magi n'utu twera utwo twari muri ako ka box. Then havuye fresh larvae, hatanguye amagi, hasubiye fresh larvae. Hama tugiye kubereka ivyo bitwa pre-pupa. Pre-pupa ni ku rugero ziba ziriko zira getting black. Ziba ziriko zira getting black. Okay, ziba zirabura ariko ntiziba ziba zikiri still moving. Murabona ngene zigenda genda. Okay, itandukaniro riri hagati ya fresh larvae na pre-pupa. Fresh larvae ziba zicera, ariko pre-pupa ziba izo novuga kari iyo minyorogoto ziba ziriko zirabura, ziba zimirije kuvamwo ivyo bitwa amapupa. Rero amapupa nayo ziba zahagaze ubumenga zapfuye. Izo pupa ubumenga zapfuye, ntiziba zigendagenda, ziba ziri waiting getting Black Soldier Flies. Murazibona izi inye aha zirindiriye kuvamo amasazi. Navyo nyine bifise cycle, nivyo tuzoza turabereka. Ariko no mutwashimye kubereka ukuntu zivuka kugira yitwa isazi. Niyo yiyi havuye pupa haca haza isazi. Iyo twayiberetse ngiyo on, iyi iri kiragenda genda. Turabereka ukuntu bikurikirana. Turabona amagi ngaha kuri utu dutimba, aho ama flies aza kulayinga amagi, aho ama flies aza guta amagi. Hama amagi tukayitegura nkuko twayiberetse.
tukayategura amaga akavamo fresh larvae fresh larvae hama fresh larvae zikavamo prepupa hama prepupa zikavamo pupa hama pupa ikavamo isazi turabereka amagi turabereka fresh larvae turabereka prepupa turabereka na pupa okay, then turabereka isazi zifise cycle zitanu. Okay, amagi, eggs of black soldier fly, fresh larvae, then prepupa, then pupa hama flies. Nkuko twabibereze. Rero tubasavye abataragira sabone kuri no channel yacu ya AgriProtein Farmers kugira sabone kugira ngo mushobore kuzamura dukurikira muze murabona ibiri